neza. Big Fizzo rero yamaze gushika kwigwa c'indege Melchior Ndadaye. Byari bigoye ariko nkuko mwabibonye twashoye kuronka amasanamu yiwe kugira dushye kwereka abakunzi b'umuziki yuko neza na neza twishikiye gushigikira umuririmbyi w'umurundi. Ariko kandi Jose Chameleone yaje arushe cyane kubera ko yitegura ibiteramo bibiri bidasanzwe mu ijoro ry'uno munsi ndetse no ku munsi wa gatandatu ku munsi wejo mu Ntarangozi. Yaje yifutse atifuje yuko ari umuntu n'umwe amukora ko cyangwa umesha makuru amazi kibazo cyangwa ikintu cyose gishobora kumutevya kwigwa c'indege Melchior Ndadaye. Ko yakiriwe n'abafana biwe isinzi ginshi y'abantu kabisa. Big Fizzo Majio ni aje kaka uko fresh kaka karibu cyane mu Burundi. Asante abantu abafana baje kwakira n'isinzi kwa c'indege Melchior Ndadaye kubgaho sijya mbere mwe mwavyakire Subwambere n'ubundi urumva subwambere ngani munezero cyane iki ugiye guhura mu giteramo kibona Jose Chameleone umwe mu bantu mufitaniye amateka maremare mu muzika wawe. Kubgaho witeguye gute kugira ushoye kuryohera abanyengozi? Kuno niteguye bro, navuse niteguye nuko gusa tosaba Imana ikaducikana tumeze neza n'ahandi. Umaze igihe kitari gito utari ngaha, uyu munsi umukunzi w'umuziki arishimira kubona Big Fizzo ari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ndetse urukundo ruguma ari gwarundi. Interview galandre duhurira Ingozi, ejo muzeze duhurira Ingozi, nico novuga kuri uwo mwanya kabisa. Asante sana popo, asante Fizzo. Rero ifo kwanza ko twambara ceinture nkuko amategeko y'umuhanda cyangwa amategeko y'ibarabara abidusaba. Turi mu kaduga kiza cyane gusa urabona hajya ku airport, urabona ku airport raba hajya kiya kiboro, urabona hajya igeni monima igirize hajya airport yasigaye irenze wallahi. Mama ani kwa Fizzo, kwa Nare, kwa Ndayishimiye Evariste, kwa Landry Promoter kumwene gigore wese kundi giguciwe ari monima ntabinge ahantu hasa ngaha kabisa. Reba bakuzi umutananirwa na Irimi TV, ariko cyane cyane abakunzi ba Irimi TV ndababwire nagomba kubabwira neza yuko kwanza ko ngaha tuvuye wigwa c'indege Melchior Ndadaye, ariko amwe makuru adushikiriye ubunyene nifuza ko tuyasangiza namwe tuyasangira nuko Jose Chameleone kano kanya yaba ikibazo muri vile hagati ikosa yakoze. Ndazi neza ko abantu bose mwifuza kumenya vyinshi kuri jewe na cyane abantu bariko baridogera cyane
leta yacu uko yoba yahagaritse Jose Chameleone, ariko murabizi yuko BRB banki nkuru ya Republika y'u Burundi iherutse gusohora itegeko yuko abantu bose bakinisha amafaranga ku bitagira akamaro basuzuguza amafaranga yuko abo bantu bagiye kuza barafatirwa ibihano. Babandi bafata amafaranga bakashira mu mashurwe bakashira mu maki, abo bose urabona ko bari babifatiye ibihano. Joseph Chameleone rero amaze kubashitse muri ville ariko aratembera, donc yahavuye asohoka mu muduga aja hejuru kugira ashobore kuramutsa abakunzi biwe, donc abakunzi b'umuziki. Niho guca Jose Chameleone, niho guca abapolisi babona ateye akavuyo ariko aterera amafaranga abafana biwe, niho guca ibikibazo haba rero ambutiyaje muri ville hagati. Kandi murazi ko ville atari umuntu umwe, murazi ko town atari umuntu umwe, ahubwo town ari abantu benshi. Akaba ariyo mpamvu baciye bavuga ati rero ibi nivyo ukunda cara mwareta cara muhagarika kugira ivyo bintu kwanza bihagarara ku kajagari kwanza, akajagari kwanza gahagarare. Akaba ariyo mpamvu rero baciye bamubwira ati oya gushika n'abapolisi bavuga ati ifoko twinjira nga mu modoka tumuburizeyo kubera ko yari yakiriwe n'abantu benshi cyane, abantu sinzi. Ariko abari bazanye Chameleone baravuga ati ifoko twubahisha bere kwanza ajya amaetage kwanza ajya reka rubakwa baravuga ati uyu ni Chameleone nta na kimwe, tureke turabe ngere bigenda ndetse tuze tubihe intumbero. Niko rero guca Chameleone bamureka akabandanya, abantu rero ko bandanya bavuga yuko Chameleone baba bamufashe ngo baramufunga. Sivyo na gato, Chameleone ameze neza, afise show no musi muri Gera Plaza, ejo afise show Ingozi, ahubwo bamubujije guterera amafaranga abene gihugu kugira ntagire iki, kugira ntabandanya ntibave bakomereka canke abanyagihugu bakomereke. Urabizi neza yuko abanyagihugu babonye amafaranga baca bashwa baduka. Hajya hari business z'abantu, hari amaduka, hari bidandazwa by'abantu, ni muri ville, ni town hagati. Rero urumva amwe bo bareka bakagira ivyo bintu byose, usanga bari ko baronona amaduka y'abantu, ibintu mbere bikaba bibi cyane. That's why rero bagize bamuzibiye ata bintu birononekara, bamuzibiye akirikana ata bintu birononekara, amuzibiye ata bintu birononekara bataratangura korona ibintu byabene gihugu. Nico gituma ivyo bintu byose vyabaye. Rero abantu baravuga amakuru ya muhe, abandi ngo yazane ivyo bintu sivyo na gatoya. Landry Promoter yabibeshuje. Chameleone ameze neza, ameze fresh. Je mvuye gutora Big Fizzo ndiko nditahira muhira, igihugu ni tambarare, igihugu n'amatara amazi, n'amavuta n'amamesa n'amakoto ni vyose. Abarimi barabandanya bikora akazi kabo, akazuba karaka neza, imiceri baguma barimye, ibintu ni best, imiduga imayirenganira ukuri kwamye, ibintu byose ni kumenyesha abakunzi babo ko washitse mu gihugu cy'u Burundi na cyane Mugani Desire. Mtu mwanamsemi foleni pale biso
rero ifo kwanza ko twambara ceinture nkuko amategeko y'umuhanda cyangwa amategeko y'ibarabara abidusaba. Turi mu kaduga kiza cyane gusa hajya ku airport, ku airport hajya kiya kiboro, hajya igeni monima igirize hajya airport yasigaye irenze wallahi mama ahani kwa Fizo kwa Nare kwa Ndayishimiye Evariste kwa Landry Promoter kumwene gigore wese akundi giguciwe ari ya monima habinge ahantu hasa nga kabisa reba bakunzi b'umutaranirwa na Irimi TV ariko cyane cyane abakunzi ba Irimi TV ndababwire nagomba kubabwira neza yuko kwanza ko ngaha tuvuye wiba cindege Mercure ndadaye ariko amwe makuru adushikiriye ubunyene nifuza ko tuyasangiza namwe tuyasangira nuko Jose Chameleone kano kanya yaba ikibazo muri ville hagati ikosa yakoze ndazi neza ko abantu bose mwifuza kumenya vyinshi kuri jewe acencana abantu bariko baridogera cyane leta yacu ko yoba yahagaritse Jose Chameleone ariko murabizi yuko BRB banki nkuru ya Republika y'u Burundi iherutse gusohora itegeko yuko abantu bose bakinisha amafaranga ku bitagira akamaro basuzuguza amafaranga yuko abo bantu bagiye kuza barafatirwa ibihano babandi bafata amafaranga bakashira mu mashurwe bakashira mu maki abo bose urabona ko bari babifatiye ibihano. Joseph Chameleone rero amaze kubashitse muri ville ariko aratembera donc yahavuye asohoka mu muduga aja hejuru kugira ashoye kuramutsa abakunzi biwe donc abakunzi b'umuziki niho guca Jose Chameleone niho guca abapolisi babona ateye akavuyo ariko aterera amafaranga abafana biwe niho guca bikibazo haba alerte embouteillage muri ville hagati kandi murazi ko ville atari umuntu umwe murazi ko town atari umuntu umwe ahubwo town ari abantu benshi akaba ariyo mpamvu baciye bavuga ati rero ibi nivyo ukunda cara mwareta cara muhagarika kugira ivyo bintu kwanza bihagarara ku kajagari kwanza gahagarare akaba ariyo mpamvu rero baciye bamubwira ati oya ushikana abapolisi bavuga ati ifoko twinjira nga mu modoka tumuburizeyo kubera ko yari yakiriwe n'abantu benshi cyane abantu sinzi ariko abari bazanye Chameleone baravuga ati ifoko twubahisha bere kwanza ry'ama etage kwanza hajya reka rubakwa baravuga ati uyu ni Chameleone nta na kimwe tureke turabe ngere bigenda ndetse tuze tubihe intumbero niko rero guca Chameleone bamureka akabandanya abantu rero ko bandanya bavuga yuko Chameleone baba bamufashe ngo baramufunga sivyo na gato Chameleone ameze neza afise show no musi muri Gera Plaza ejo afise show Ingozi ahubwo bamubujije guterera amafaranga abene gihugu kugira ntagire iki kugira ntabandanya ntibave bakomereka cyangwa abanyagihugu bakomereke urabizi neza yuko abanyagihugu babonye amafaranga bacu bashwa baduka hajya hari business z'abantu hari amaduka hari ibidandazwa by'abantu ni muri ville ni town hagati rero urumva mwe bareka bagagira ivyo bintu byose usanga bari kwaronona amaduka y'abantu ibintu mbere bikaba bibi cyane. That's why rero bagize bamuzibiye ata bintu birononekara bamuzibiye akirikara ata bintu birononekara amuzibiye ata bintu birononekara bataratangura korona ibintu by'abene gihugu ico gituma ivyo bintu byose vyabaye rero abantu ko bavuga makuru ya muhe abandi ngo yazane ivyo bintu sivyo na gatoya Landry Promoter yabibeshuje Chameleone ameze neza ameze fresh jevuye gutora Big Fizo niko nditahira muhira igihugu nitambarare igihugu namatara amazi ebana amavuta n'amamesa n'amakoto ni vyose abarimi barabandanya bikora akazi kabo akazuba karaka neza imiceri baguma barimye ibintu ni best imiduga imayirenganira ukuri kwamye ibintu byose ni kumenyesha abakunzi babo ko washitse mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane Mugani Desire
ta mtu mbona msemi foleni pale ni so Thank you.